muvyeyi ndagushemeze uri nkingi y'umuryango muvyeyi ndagushemeze uri nkingi y'uburundi muvyeyi ndagushemeze uri nkingi y'umuryango muvyeyi ndagushemeze uri nkingi y'uburundi. Ngaho turabavyeyi kuko bavye n'ibikorwa bidukoranya ngana ibikorwa vy'impuhwe n'ibikorwa umuvyeyi wese yitabira. Icambere maza gukenguruka ni uyu mutima wo gufashanya, nivyo n'umutima uranga abavyeyi, umutima wo gufasha imfuvyi, umutima wo gufasha aboro, umutima wo gufasha abantu abo nikora, kuko gutanga burya n'ibiva ku mutima, kuko utanga uzi ko uwuhaye atagusubiza mugabo utanga wizeye yuko ufashije. Kandi burya tugiye tusanga twakoze utuntu dutoyi mugabo burya muntu twagiye kuraba ni ibintu ntibagiranwa kuri we, ni kuri we ku muryango, ku bana. Abana bo ndazi yuko twese turafise abana, turafise ibyo twita amasouvenir, umuntu aragira icyo asigarana mu buzima. Umuntu wese yovuga ati ndafise nakara yaramfashije iki nakara yaramfashije iki. Rero nk'abana twagiye kuraba gutya turabavyeyi nk'aba cyangwa ukagenda kuraba umuryango wibarutse ubushuri mugasiga munabaterera agacumu k'ubumwe gahambaye cyane, ni uwo mutima wa kivyeyi rero, umutima w'impuhwe. Nivyo ibikorwa twafashe muri ivyo bikorwa byo gufasha mu gutera amasaka n'amateke, ndizera ko hari n'ibindi bizokurikira. Yego tukaba nyene akarorero, ko twemeye kuba akarorero, tukaba nyene akarorero, tukabera akarorero nabo bavyeyi b'abarimyi, tukabera akarorero nabo bandi bakora ibikorwa bito bito, kugira ngo dushobore kubereka yuko naho dushoboye akazi ko mu biro, naho dushoboye ubuzi bundi dukora, naho turi abadandaza bakomeye, turashoboye gukora n'ivyo bindi bitoye. Kandi kugira ngo dutere intege abakenyezi bandi naho bafise ubuzima bubaye canke akora ibikorwa bitoye, ntazo bave yikengera. Muri ivyo bitoye haravamwo bininiye, muri ivyo bitoye niho abavyeyi bacu baturereye, niho abavyeyi bacu baturereye kandi baradukuza, turiga tukagaruka no kubafasha. Rero no gutera intege umukenyezi mugenzi wa abakenyezi bagenzi wacu kugira ngo nabo babone ko hari gishoboka kandi babone ko tutabibagiye. Ikindi naco nuko naho turaba abandi, hari umuntu agira umutima mwiza agafasha abandi yirengagije ivyiwe, rero bisigura yuko hagati yacu na twebwe nyene turashobora kuza turarabana.